CANAL PLUS yazanye produit nshasha no kuvuga agaseke gashasha bongera kuri byasanzwe zihari ya Netflix je kwiyongera ku busekezo dufise bwa CANAL PLUS. Rero nakabijya ku banywanyi bacu kandi ni ikintu kizokungura benshi barasanzwe barondera ari amareresi ari ibiganiro bitandukanye byo bikiri bishasha bitaratangura guca ku zindi mbuga ngurukana bumenyi ari ugasanga zivamaze guca kuri Netflix. Rero benshi bari basanzwe bayizi mugabo ibagora kuronka, ariko CANAL PLUS yayizanye yongewe ku buseke bwa CANAL PLUS umuntu agashobora kuyironka ari ngahi Bujumbura no hagati mu gihugu bimworoheye. Twari dufise ubuseke butandukanye, tukaba dufise n'ibindi twara twongera ko bita English package canke English Plus ya indi abenshi baze kuri Super Sport bakayongerako, ari ugasanga ari agaseke udashobora kongerako iyo English Plus. Rero akabijya nuko Netflix kuduseke twose umuntu afise ariko agaseke gato bita Access k'ibihumbi 30 ari bwa buseke bundi butandukanye bwa sport. Netflix bifitiye 15 vyawe vy'amarundi uzoyironka bikoroheye, nukongera ko gusa ku gaseke usanganywe karimwo katarahera hamu gashobora kuronka Netflix bikoroheye mu telefone yawe, umuntu bakakurungikira bijya bisabwa kugira ngo winjiremwo bivanye na dekodore yawe isanzwe irimwo amayinite.